indirimbo yitwa Now. Indirimbo ya Alvin ari kumwe na Kataleya hamwe na Kandle. Abarinzi kaze mu gihugu cy'u Rwanda. Baririmba neza cyane. Baririmba neza cyane. Ariko ndashaka kumenya no baririnzi kazi ko tutari tubazi. Ariko wabamenye. Hoyo urabamenye kubera Alvin yashoka kwamaga. None uza akamaro ka collab ntako nyene. Kugira umuririmbyi ashobore kumenyekana. Hari nabantu batari bamuzi Alvin mu Buganda nawe ne bagiye kumenyekana. Niko bimeze, niko kamaro ka collaboration. Ariko Alvin usibye collab yakoranye na yitwa gute? John Black. Usibye John Black izindi collab zose Alvin yagize amashow meza cyane. Uzimamu muzuko no kuri John Black yari show nziza ariko yaje kutaba show nziza bari aba John Black batamumenyekanishije cyane. Ariko urabona kuva kuri bwiza yari collab nziza Alvin yaramenyekanishije hano naho menyekanisha hari kubera urazara abantu ijya ndi serie bayumva ariko batari bazi bwiza wariwe. Raba no kuri Juno uza gusanga performance yabaye ya Alvin na Juno hari ico yongereje kuri Juno kurujya munsi wa lo 31 kuri muri Party People. Kandi yari na performance ya mbere bashoye kugira mu gihugu cyo mu Burundi. Kuko hari abantu bace bamenya n'indirimbo. Urabitahura. Hari abantu bace bamenya n'indirimbo. Agenje ciza cha collab. Kugira indirimbo nivyo tuvuga indirimbo niherere nganyene. Acaye ku muririmbyi gukora collab n'abarinzi bo hanze abari kintu ciza cyane kubera swat ca mbere umuririmbyi wo ngamu cy'u Burundi aramenyeka muri ico gihugu hanyuma no muririmbyi nawe nakamenyeka muri ico gihugu mu mashe gukorana nawo collab. Asa niko bimeze kandi nico ciza cyo gukora collaboration n'umuntu. Nivyo twama tuvuga abarinzi kufa ko bakora collaborate basohoke hanze y'igihugu. Indirimbo yarasohotse isohotse benshi arazi ko Alvin acakora media tour ariko siko byagenze kuko haci haba inkuru zitari nziza ku baririmbyi umuririmbyi wacu ndetse n'umuririmbyi wacu baritaba Imana. Alvin acavuga ati reka igikowa kizokogwe hanyuma ca media tour. Ndamutse umuntu yitwa Masurusure Msinyabenda ati yo ndirimbo ndayikina cyane. Ikibazo rero ndiko ndagira ubona yuko Alvin yatevye canke niwo mwanya wo gukora media tour. Kubwanye je mbona umengo niwo mwanya gukora media tour kubera iki indirimbo hajya indirimbo so indirimbo no munsi nyene mugacugira media tour yande badako indirimbo hajya no biherekeje neza ariko urahereka kwanza indirimbo abantu bakayimenya bakayumva hanyuma rero abantu bamaze indirimbo bamaze kwitahura bamaze kuyumviriza après une semaine ugacugaruka ukagira media tour yo ndirimbo rero asa nabarimvye yake bakubita ama views ibihumbi 100 mu ndwi imwe mu ndwi Hassan BJ Bujumbura atari wa ndashobora kubita views 500 hamaze kaca ziganda ijana zigenda uzibona bicakura indirimbo yamaze kwiza ama views arenga ibihumbi 100 na kabiri era gatatu aho kandi namye ndaraba no kuri YouTube ya Alvin. Alvin umwanya n'umwanya Hassan ntimutangare akubwiye ati yasangiye gutora canka agashime kanje ka YouTube kamaze gushika. Amaze kwiza. Ari ku bantu 97 n'ibice bibiri. Asigaye. Nukuvuga yuko tunabisatse ino ndwi nyene Alvin yorana n'agashime ka YouTube. Birakunda. Abakunzi y'umuziki bagiye cyane kuri zino mbuga ziyo bakagira subscribe kubera hari abantu baraba indirimbo bataragira subscribe. Alvin yubagiye mu gitigiri c'abandi ko mu Burundi abase buno bushimwe ni bake baraharuye ziga trofe abafise za YouTube ni bake cyane kandi reka tumukeze ingina ariko arabikora neza cyane amakolabo ariko arakora Alvin muri no mwaka yamaze gukora kolabona nyinshi cyane sandukanye. Alvin ari mu bantu batimvye aravuga ati mu benshi bavuga ati ngo ijyatera iragoye kujamwo ariko Alvin arayinjiramwo kabisa. Ego muntu yinjiye muri tere yo mu Rwanda akayinjiramo asa byari bigoye kijyagi byari bigoye cyane hajya cyane kibacoroshe. Yes, of course, turi kumwe na Nduwimana Alvin, ushobora kumwita Alvin Smith Lavas
original numwe mu bantu bagerageze kwimenyekanisha ku mbuga ngurukana bumenyi ariko birakunda uno munsi baramumenya amaze gukora collabo zitari nka se collabo n'uwitwa Bwiza se collabo na Juno se collabo n'uwitwa Daresta se collabo iri hanze na Kataleya hamwe na Kandle ni Alvin muri kino gihe amaze imisi akorana n'umugwi witwa 26 Life Entertainment hariya kwa Zil turi kumwe na Alvin Smith Lavash in the building Hassan turamwakira gute no muri oya ariko kwanze ko ariko kuko sigara umenyesha makuru biraza koro umenyesha makuru muririmvyi Alvin akubwira ati akazi kose ndiko kari mu nzira nziza ko tuma ndonyi cyo gufungura nzogakora ariko abari nize cyane mu giswero bavuga ngo mzarau kazi kufa maskini kabisa niko bimeze ukizarau kazi utakufa maskini talalanja itsore ni so Alvin yirinze itso Alvin yaracirinze kabisa avuga ati nukuri jewe narakoze byinshi cyane ndosiyo deal yo kumenyesha makuru kandabijemo ari no maririmbyi bahagaze neza asana udashobora gusuzugura ushitsa haba abo yarimutse kubera umuririmbyi agaseke we umuririmbyi ni ibintu bitatu ndabigusiguriye umuririmbyi ategerezwa kuba afise ikintu bita carte yo muri bank ariko carte visa $1 ategerezwa kuba yifise Alvin arayifise umuririmbyi ategerezwa kuba afise permis de conduire umuririmbyi ategerezwa kuba afise ikintu bita passeport umuririmbyi ategerezwa kuba ahantu heza tanduri haba déplacement umuririmbyi ategerezwa kuba afise déplacement uzima mu muzivyo umuririmbyi ni umuntu ategerezwa kuronka abantu benshi bamugendera ategerezwa kuba ahantu hari presentable umuririmbyi ategerezwa kuba agira mu ngendeshwa kuko valere yiwe iraduga umuririmbyi ategerezwa kuba afise passeport kubera umwanya n'umwanya ashobora kubwirwa ati umva hari igiteramo ngaha no ngaha canke biragusaba yuko ugenda gukora collab hano ngaha visa irahari ni ibintu bari tayari uravyumva ivyo ubifise abari sawa cyane Alvin karibu sana asante sana nashukuru sana baya igera rijiwe ko tubona warutaye ku president bon asante merci beaucoup ndashimye cyane kabisa mwashe kunyakira je sinzi ko no bivuga ariko ndashimye tu si wallahi ndashimye je sais pas comment dire Asramubona Alvin warashaka wipresente nk'umumenyesha makuru en fait presentation kudia na sana komne nani ariko byari byorose kwinjira mu mwuga w'ubumenyesha makuru hama bikakuhira en fait ubuzima ami pro ubuzima ushobora gutuma ukora n'ikintu utokora ariko kanagishobora kubw'ubuzima rero jewe ivyose nkora sukuvuga ngo naravyigiye sukuvuga ngo ndafise experience oya kora mvuga ati je dois gagner si je dois gagner bisuye ko n'ikintu ndagishoboye kabisa yes ni ibintu by'akanya gato gusa kandi urumva je ndo umuntu ufise impano zitandukanye yes urumva jewe naravyiranshijemo hama nyine barangira ama examen barangirageza nyene je ndaresisa urumva hari tsubona twara ronse kugusoma muri uno mwuga sha bon jewe fata je ikintu ngwanira nuko nofungura nje kuvuga imyuga kuko je ndakora amafilme ndakora ibiki jewe fa kubona gusana ko ahantu ndaronka ubugari je bisigaye byose ntarikira asandura jewe ngwanira ko inzu mbamo irazimvye ubuzima je ndesha mbamo burazimvye uyu mudugo wanje ibana bitoro byinshi iki kintu cyose ni kibazo urumva jewe fa je ngwanira amahera na ibindi yuko mwanjyanye nuko bo ikintu cyambere mu menya cyo biragishe ko ufise ahantu ukora kuko uyu muziki dukora nk'ubu wo kubaza ngo nicyaye ikintu kikuranga we nk'umuririmbyi wo ubwa nk'ubu jewe ndafise carte muri CNC ndashobora kuvuga je ndi umunyamakuru ndazwi n'amategeko mugabo umuririmbyi wovuga wowe wo kwidondora gute yukuzwe ukina amafilme wo kwidondora gute nicyaye ikintu cemeza ufise amafilme kuri YouTube ivyo bintu bihagije
byerekana yuko ivyo ukora biri ku mategeko uza gusanga nazo makarte uba Alvin arafise adresse ya zami afise adresse voilà nk'ubu je mbagije Alvin ukora iki shobora kuvuga ko ndumuririmbyi ndumujournaliste kuko niyo adresse mfise ndafise na carte n'igihugu kirazi ko Alvin arumenyesha erega carte ya sense iriko isinywe n'usanzwe arongoye sense yashizweho n'igihugu urumva ngaho ndi mu mategeko ariko ngo ndumuririmbyi dore cyekano vuga urumva rero hajya niyo mpamvu jewe ukaje bafite target nyinshi cyane kuko ari ahantu ntokwinjira kubwizira buririmbyi mbwa nkabwinjira ku carte yanje y'ubujournaliste kabisa rotawura yes ubigenza gute kugira ngo uhitemwo uwo mugiye gukorana collab uko ndabigenza ndaraba je ndaraba umuntu agezwe sindaba n'umu legend ngo umuntu no je ndakuna nkora na nouvelle génération ko nouvelle génération tugiye kurana no mu gihugu cyacu nouvelle génération nizo zifise power kuruta n'aba twita ngo na legend kuruta n'aba twita ngo bamaze imyaka myinshi muziki rero jewe ndisunga nouvelle génération cyane ko ugiye kuraba nka Juno twakoranye Juno no muri 2020 afise 3 ans muziki uramusumba imyaka mu muziki ndamusumba cyane byiza nawe ni mushasha aba Kataleya and Kandle ni bashasha abo dukorana nabo si ni bashasha kuko ni urubyiruko ni genre ni generation shasha nibo bashushe muri ibyo bihugu byabo ego mu bindi bihugu ni baba bazwi nkaho bya legend ariko sashike new generation ifise ingufu cyane mu gihugu cyabo ku buryo izamuka mu kindi gihugu borabo ubwiza wari ubwiza ko ngaha mu Burundi urabona niko no mu Rwanda baragisibije wana mu Burundi ko ari karavuzwa cyane Juno bose ubona yuko bafise power kuruta ba debeni kuruta bande tuzi bakera ego bajye baracafise respect yabo mugabo aba marché nibo bayifise mu maboko yaje rero ndisunga souvent nouvelle génération ko ambazi yuko iba ibishushe mu gihugu cyabo kandi birikira kurikirana cyane yes nuko yemeze nisunga nouvelle génération kuko ibishushe kandi birikira kurikiranwa mu gihugu cyabo twaragarutse kuri collabo ya Juno twaragarutse kuyabwiza nituza kubigaruka ko cyane ariko ndashaka no musi tugaruke ku ndirimbo yitwa Now uri kumena Kataleya hamwe na Kandle n'indirimbo iri hanze n'indirimbo imazindwi iri hanze ariko n'indirimbo wategezwa gukora media tour before ariko bivanye n'ibibazo byagiye biraba muri music industry ukubura aba nabariya byatumye wigiza imbere igihe cya media tour hari ico vyishe kuri Alvin kugira ngo indirimbo ntisheke mu bantu vyoroshe bon kwisizima turabizi yuko indirimbo yawe yasohoye amaka caba ikibazo canke icuka kibi nk'ico yuko indirimbo hari ico vyica cyane kubera yuko ndetse kuri wewe no ku bantu muri rusange bategezwa gukurikirana iyo ndirimbo baca baba busy na niyo nkuru mbi iba yabaye you know wana nk'uburyo indirimbo yaje narayisohoye midi hama masezero cya twumva umuhisi miserika ko yitavye Imana urumva nagiye we dejanye n'indirimbo sinashoka ni kuba focus ku ndirimbo yanje na chimba focus ku mugenzi wanje aje kutamana kugira ngo nshobore kwitaho no genre urabitahura abantu bose muri rusange abafana bose n'abanyamakuru bose ntiyashoka ni kuba interesse n'umuziki bace ba busy niyo nkuru umva ngaho hari ikintu kirini cyane cyagabanutse muri uyo mwanya kandi icyo umenya cyo ama views n'ayakare sivyo agi indirimbo irabwa cyane igisohoka kuko abantu bose barahurumbira kujya kwiraba rero hamaze kuza ikintu hagati kizibira urumva ngaho baca bamaze kuba busy bijya bishobisho byo kujya kuhumbira kwiraba biragabanuka ku buryo n'umunsi baje kwiraba ni bazoja kwiraba bafise umuvuduko nk'uwo bari ko bafise ujya mwanya gisohoka rero jewe ari ikintu kinini cyane cyagabanutse kubera ibyabaye yego asa uravyumva atari cyagabanutse gikomeye cyane muziki ariko indirimbo kumbuga ngurukana bumenyeza yaraduze gose nimba yaduze gose bisigura yuko iyo x2 iyo bitaba bon mani mbabariye mugabo sinzi cyako no ifete ikintu cyabaye cyabaye iyo bitaba yari kubiri kure cyane uza ari ngoma 200 ego ariko dushimira Imana c'est pas trop tard ego reka dukore kumbure Imana izo bikora ibintu bigende neza ariko cyo mumenya cyo nuko hariho umuvuduko ategeza kugabanuka yes nuko bimeze uyu ni Alvin Smith Lavage original yanka ama message yatangiye kuza sana wayibonye wahuye gute na Kataleya na Kandle wabamenye gute byari byoroshe guhura nabo bo je ngene meze rero
jewe ndafise ingene nzi kwiconnecta mu bantu jewe shobora kwiconnectana wanka bagiye abasazi bavuga icongereza n'ikigande jewe nta n'icongereza nzi nta n'ikigande nzi ariko nkoresha Google Translate kugira ngo nshobore kwandika igifaransa bagabindira mu congereza nkabarungikira nabo nyine bakanyishura nkaja muri Google Translate nkabitranslate nkagaruka kubishura rero ni ibintu bingora cyane kugira nsaba ama collabo international mugabo ndagerageza kameme kuko je ndazi ko office ndafise ingabirano yo gukonveka umuntu naho utanzi nkagukonveka ku buryo ujya kunkurikirana ukaraba ibikorwa byanje ku buryo uvuga ati ndafise ingene nakuvugisha uvuga ati uyu mujama kabisa ibi idea ikarama ndamusoranye nawe ari kintu marira nawe nyene même si wobura umustar no mvura byapashije kwa John Black byapashije ku bande nubundi kuragereza mu wa Kenya jewe target yanjye nkuko rabivuze last time target yanjye ni muziki w'Uburundi kuwutwara mu mahanga international umuziki w'Uburundi ujya mu makungu ku buryo n'umurundi ari muri ico gihugu avuga ati mu mwanya twari kumwe n'abagenzi biwo muri ico gihugu avuga ati uyu ni uwacu sivyo tugiye kuraba vya Trace dusubira inyuma gato Trace Music Trace Award no kuba abanyarwanda bagiyemo mumenye ko ni kubera ibya award yabereye mu gihugu cyabo niko bimeze ariko burya ntitukuye kwidoga kandi nubu abanyarwanda bakora nka promotion ikomeye cyane kubera bijya bintu byabereye mu gihugu cyabo rero natwebwe ife ko dukora cyane sivyo ife ko dukora cyane kugira ngo kumbure muri 2024 nijasubira kuba abantu tuzoba twamaze kugira mu gwego rukomeye ku buryo natwebwe kategoria cizojamo naho ntazojamo mugabo hazojemo ba grand frère banje cyangwa petit frère nta kibazo ariko zina umuriri vyo mu Burundi azojemo rero sasa rero dusuye inyuma gato rero ndakwishiye mu kibazo uko byagenze genre uko byoroshe cyangwa bitoroshe byanda baronke y'abyo bakobwa je novuga yuko ntivyari bigoye cyane kandi ntivyari byoroshe cyane kubera yuko nkuko rebabwiye je ndafise ingene ndakuyagisha naho ushaka kuma management yabo baya narabarondeye mufete kuya tuhuze naciye nko ku bantu bane ko navuziganye n'umuntu agira ama platform yabo acandungika ku mu manager andungika ku muntu uzenya ku mu je sais pas comment dire nimba ari umusekreteri cyangwa gushika kuri ntuzenya ku CEO umva abantu bose nagiye natangwe kuri uyu arambwira ushaka iki wifuza iki ndamubwira acarumva yuko icyumviro cyanje kirashe akiruga ku manager umumanager arumva ko icyumviro cyanje kirashe akiruga kuri uyu kugira kuri CEO aho hose urumva kugira ngo gende nk'ikora bisigura yuko kuko management yabagiye bakobwa ni management ikomeye cyane no mu gihugu cy'Ubugande baratsinye kuko nabantu bikwije bafise imiduga bafise maison ya gerageza micro yes bafise maison ya production bafise byose bafise n'imiduga ya management urumva nyine ni management ihagaze neza rero kugira ngo ubaronke bagiye bakobwa burya barabaproteja cyane ego cyane burya no uzobone na page bagiye bakobwa irahagaze neza urabona nyine ko ari abantu bahagaraye neza rero kugira ngo ndabashikiye kuganshikire ku musozo byarangoye ariko jewe nashoboye kuhashika ariko nararusha ariko nyine yazima yuko ibintu byageze neza igikorwa ndagishinda ndagikora ndakiba nabonye maze kubashikira byaroroshe cyane mwarunze ubumwe mwabaye nk'umuryango barasitse hano urabakira wamengo mumaze nk'imyaka myinshi muzinanye burya bucuti mwabukreye gute kugira ngo busobore gushika hariya hose yes en fait jewe ndafise ingene nzi kubana n'abantu ndafise ingene ni associate ku muntu bivanye n'ingene ndagufashije sinzi ko maze kubana no ku banyarwanda baru pareye y'abanyarwanda bajino bose barantelefone nami pro baramurondera kwa yuko jera mi pro turi mu bantu bafata neza abanyarwanda yo mpamvu niyo haji n'umuntu akubwira ati ebana Alvin ebana mugenzi wacu ari yo kabisa urabe ntihagire ebana ntihagire kina kuburana turabizi uko twese urumva kujya kuntu haje n'umuntu y'uwabo ino badutelefona twebwe nikura bazi ingene twebwe tubanye nabo nikura bazi ingene tubakira yose n'abagande nuko narabiyegereje ndababera abana beza barabona nyine ko ntandukanye nyine barabona umugiro ari ngiye bambaza yo bro you good kumengo uri sociable cyane nyine umengo nyine umusare kandi go kugara yes tumenye abandi ba star muri studio ibari ibintu agaye agiziki ariko wewe umengo ine kanu kuse ibaze nyine utubaza you good udusaba ama idea abandi ba star niyo bashaka gukolabora n'umuntu umva muhurira mu gikorwa pam umunsi akabandanya ariko wiwi uratuvugisha neza uradutera inkuru
umva umengo nyine umengo nturi umustar ahubwo umengo manager umustar urumva nkubwira no je nikomeze je nkora yini umuntu bashaka twiyumvanemo kuko iyo dukoranye n'ikintu tutiyumvanyemwo dukoranye ikintu ngo for business nta naho gishika ifeko tuyumvanamo d'abord before ko dukora ikintu ko tumaze kuyumvanamo turakora ikintu cyiza tumaze collabora turakora ikintu cyiza voilà nuko vyagenze yes nuko vyagenze collabo irakozwe ariko imbere ko tuja no kuri video numva sa kumenya wari uvuye gukora collabo n'uwitwa John Black indirimbo yagize ibibazo ntabwo wari ufise yuko ibibazo wagize kwa John Black bishobora gushikira kuri Kandle na Kataleya gituma atabwo nari mfise nuko nari namaze gusinya amasezerano na 26 life kandi 26 life iri kwije urumva ebana kabisa ahubwo ndayishimiye ni management ego je sindi muri management yabo muri partenariat ariko turiko twakorana neza cyane kandi sinigeze ngira ubwoba kuko navuga ati ibibazo byambaye igihe turi kumwe na John kuraba nibishobora kumba kubera deja abo turiko twakorana bafise inguvu urumva ntibashobora kuntasa kwa John ikibazo cyabaye n'ikibazo cy'uburyo 26 life uburyo burahari urumva byari bigoye that's why nabajya bakobwa n'ubu hari yabari ntibobura kudushimira kubera ingene twabafashe neza baje bari 0 fra basubira inyuma bari 0 fra kandi ntaco babuze ngaho wow umva nk'icyo ari ikintu gikomeye cyane uje uri 0 fra ubayeho neza kuri 0 fra usubira inyuma yiwanyu ufise 0 fra kandi mubakiriye neza abantu amasugwe ikintu cyose nabanya abantu bambaye n'imipira yanditse ko 26 life ikintu cyose aho baba ibiki gufungura ntaco babuze cyo ari cyo cyose 26 life ona munsi 26 life yahinduye iki mu buzima bwa Alvin bw'umuziki ariko no munsi 26 life yafashije iki Alvin kugira ngo tubandanye tumubona ku ntambwe ishimishije bon normal majana chose ni kurana kandi je ni umuntu napinga gukorana n'abantu kubera yuko nabona umengo gukorana n'abantu biragoye ariko nashase kugerageza experience ya mbere kuri 26 life kugira ngo shoye kubona uko ibintu bigenda yes naragerageje kandi mu bakwikorwa cyaje neza cyatwaye amafaranga menshi murayibona tutarinze kuvuga aho nyine duharuye abantu batatu kubarira indege arere tour na amafaranga menshi tu ukabagaburira ukabaryamika udasizemo jewe kugenda hari arere tour studio kubagaburira kubaryamika ibiki kiririga kwatanga kandi ajya ni madolari uri amadolari kugira ashwe kwatanga nicyo sura ko ni byatwaye amafaranga menshi kuburyo Jesse nari kuvyishobozanya sivyo 26 life friend ayishimiye cyane kuba twatanga gukorana we never know hari gihe cyagura hagati bikanka tukavanako ko jiwe nikomeze no muri kota nababwiye bavyandika ko tubivyanse turavanako mu mahoro ariko uko ndiko ndabibona uko turiko turakora ivyo kuvanako ntibirimo kubera yuko turiko gukora ibintu bya danger kandi turiko twateza imbere igihugu cyacu ndetse n'umuziki ndundi kubera yuko video twakoze ni video urabona ko ari video iri international ni video twakoresheje red camera ni video kabisa urabona neza yuko nabo nyene après avoir kuyibona bacha batubwira ati turabasavye mushiye ko logo yacu muri video yanyu bisigura yuko nuko babonye yuko video irarenze cyane baradusavye bavuga ati turabasavye ikintu mudufashe mushiye ko logo yacu muri iyo video yanyu asana urumva turaborohereza video yacu nta kanenge nta bya bindi ngurumva ngo ngaha oya twarayiberese baravuga ati no comment tusore video no ku barundi bose muri rusange ndibaza yuko mubonye video murabona neza yuko si bwana 26 life ndayishimiye cyane kuri ico kintu yaratanze respect kuri jewe no ku Burundi bwanje yaratanze respect kuri jewe no ku Burundi bwanje ariko reka tugaruke ku indirimbo iri hanze haraciye indwi ona munsi feedback Alvin yifuza kuronka ntiyari kararonka bimeze gute nyuma y'ino ndirimbo niza izindi projet ashobora kubafitiye kino gikorwa yes merci beaucoup pour cette question jewe target yanje naniyo target yatumye je nkora na 26 life je ndashaka gukora umuziki uri international ndashaka gukora ama collabo ari international sishaka gukora indirimbo ya je nyene muri uno mwanya nimba nashoboye gukora na 26 life ni kubera ishoboye kumufasha gukora umuziki uri international ko jewe bivanye n'uburyo mfise ntibishobora gukunda yuko ngira ndavyisoza ivyo byose that's why navuze ati reka tukora na 26 life kugira ngo nshobore gukora ama collabo international target nayo si yindi je ngo ndabivuga misi yose mu biganiro ariko no Diamond yakoze aravuga ati umuziki w'u Burundi nta namwe uracari hasi kandi nivyo nta namwe ushika yavuze ngo kipenya kidogo ni Rwanda nta handi kandi tubiravye nivyo bro ngira umuziki w'u Burundi maze kumva no mu Rwanda ngo ube hit nkuko bana iri hit nga mu Burundi ni atari bisigaye ko fudo twazabaye za fudo twa
umengo ni indirimbo yo ngaha mu Burundi kandi indirimbo y'inyamahanga. Nabonye n'abakinyi ba Dinamo igihe batsinda batamvye bana ibaze. Urumva ico kintu urumva pouvoir. Ico nico kintu rero dukeneye natwebwe dukeneye kwinjira mu bindi bihugu dusatire ko twose ikintu cyo kwitinya kandi ibintu cyo kuvuga ngo twikorane abantu barabizi ko tuzi kuririmba abantu barabizi ko dufite talent. Okay, tu export talent yacu tuyitware mu mahanga. Nibikeneye ko turirimbana amipro mu Burundi bubaranzi ni abantu bishi cyane bazi mu Burundi. Nibikeneye ko ndabemeza rero ko je nzi kuririmba. Waramaze kubemeza. Naramaze kubemeza rero nibikeneye ko nkomeza ifo yuko njabuka n'abantu bo hanze mu mahanga bambone. Abantu mu mahanga babone ko mu Burundi bafite talent, mu Burundi bafite artiste. Niyo target yanje. That's why ndiko ndageza gukora imiziki mu mahanga kugira ngo Uburundi bwanje deswe na jewe, deswe n'umuziki ndi muri rusangi mu mahanga umenyekane. That's why uno munsi natangwe mu Rwanda, uno munsi ndi mu Bugande, uno munsi kandi ndiko ndandira kuraba muri Kenya. Nimutangare pa mu kwezi kuza mu wenso ndi kuraba no mu Kenya. Pa mu kwezi kundi ndi muri Tanzania. Pa muri Nigeria. Niyo target ifise. Hari cizere yuko uzobishikako uno munsi usicizere kingana guturavye vyimaze gukora nibisigaye gukorwa. Tuko turagerageza kuravye mu Rwanda amipro nkuko ayiko yivuza. Tere yo mu Rwanda ni tere igoye cyane situ kuri twebwe abarundi. Cyane. Burya ugiye kuraba abanyarwanda twe ntiba twemerana gato ariko barazi ko dufite talent kubaruta. Ariko niba twemerana gato niba duha ikibanza. Uratahura ico kintu wasanga. Niba duha ikibanza muri tere yabo. Kubera yuko bakunda umuziki wabo cyane kandi bashaka ikintu kibavogera. Uratahura? Rero urizi ubona tere yo mu Rwanda. Jewe Alvin Smith tugiye kuraba. Turasigiye cy'abafizo yugura stade umuziki mu Rwanda w'Uburundi wigeze winjira kandi mu Rwanda waje kwinjira aruko twebwe n'abadramati n'aba Double J twinjiyeyo. Ego. Umwaka uheze. Sinzi ko muyibona. Kuva umwaka uheze niho cyaje ama challenge menshi cyane y'Uburundi no Rwanda. Amakolabo menshi cyane y'Uburundi no Rwanda haba ama challenge. Turasatira mu gihugu cy'u Rwanda n'ibiganiro byinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Amakolabo menshi. Nubu ugiye kubaza abastari bazwi mu gihugu cy'u Rwanda. Jewe Dramati na Bface. Dramati na Double J na Kiriku. Ugiye kuvuga top 5 y'abaririmbyi b'abarundi bazwi mu Rwanda. Turaharuwe. Kweri turiko turasatira hariya. Nico kintu dukeneye kandi abanyarwanda bamaze ko turiko turasatira. That's why ubona mu bitaramo byariya. Dramati ari karaza. Double J na Kiriku bariko baraza. Natubivuga mu tubona bro. Nico dukeneye kujya kuntu tubaguma tubaza nino. Nabo nyene hari ababone yuko turakeneye mu Burundi mu bitaramo byacu. No mu mawad nabonye turimo. No mu wad turimo. Nico kintu dukeneye. Nico kintu dukeneye muri Tanzania, nico kintu dukeneye mu Bugande, nico kintu dukeneye muri Kenya. Biradusaba yuko turirimba izindi ndimi canke tugume mu rugururimi rw'iwacu. Birasaba yuko tumelange kuko nimba sinzi kumaze kuvyumva yuko n'abanyarwanda baramelange icongereza akafaransa kwa barazi ko abarundi bakunda agafaransa baragacishamo kuko kandi mu gucishamo igifaransa abanyarwanda target isahandi mu Burundi barazi ko tuvuza agafaransa mu Burundi tubafashe tuvuza icongereza tubadufashe muri East Africa arabafude twa no mu Buganda yaragezeho ni hit kwera kongereza karimo. Esko no munsi abaririmbyi biwacu reka tugaruke kuri Alvin kuko niwe mutumire. Una munsi Alvin ari capable yo kudepansa $4 400 kugira ngo aronke ico ashaka. Ego. Cyane bro. Cyane. Asa. Ariko kazoko mu muririmbyi w'umurundi akubwira ati ndi capable yo gutanga ayo mafaranga. Ahubwo nayarenza. Mu supporting. Urazi igituma? Kuko jewe aho ngeze target yanje ndabona yuko ivyo 400. Ivyo 400 bro si vyinshi cyane man. Si vyinshi bro ari n'ibindi bintu usanga dutunze mu nzu cy'igihumbi cy'ibihumbi 2 3. Ese ku kintu ubona yuko gishobora kuzanira ikintu gikomeye cyane muri kazoza. Amakonseri tugiye kuraba dutera mu mezi abiri nshobora no kuronka ivyo 400 mu makonseri. Ariko amakonseri kugira yaronke bisaba yuko ya dépense nawe nyene ivyo 400 kuyashamo mu mitari. Yes. Nushobora kwinjiza ibintu utadepashije asana canke nuzenya amipro. Sohora rabo zani vya makomantere ngo ni clip ngo y'uburofa ugiye kuraba naho nta komantere ngo clip y'uburofa uyizanira kuko ni clip urabona kuri mufungo ni video ubona yuko irimo amafaranga ni video ubona kuyagaze neza vya bindi ngo jemeze neza ngo mugabo clip ngo yari ibintu bibuze biribaho. Clip urabona clip nyene ukavuga ati
clip irimo amafaranga kuburyo nawe uzaniye concert nakubwira ati imbere yo kuma amafaranga araba kwanza gikorwa nakoze na Juno Kizigenza raba clip nakoze na Bwiza raba clip nakoze na Kataleya and Kandle aha muco umenya amafaranga uma ugiye kwiraba bijya byose ucuvuga jewe kabisa ndumva yuko dukwiye kuvugana muba ntuzana amafaranga ngo burya ngo twari dufise ngo nuza budget ni uvuga ati tuvugane urabona icyo kintu bya bindi amipuravuze uje n'ahantu mba korana n'umuduga ngenderako ntuzi uvuga ati ngo ufise budget muri yo numwe ahubwo uvuga ati tuvugane ndaguhangaye 61-10-00 indirimbo iri hanze ni indirimbo ya Alvin ari kumwe na Kataleya and Kandle ariko ni indirimbo dukwiye gukundisha abantu ni indirimbo yashizemwo uburyo bwinshi ni indirimbo idakwiye kugarukira higeze uno munsi ariko ni indirimbo ikwiye gusuka kure ni indirimbo mwese mukwiye kuja kuri YouTube channel ya Alvin mukagira subscribe kugira ngo abanza kwize ibihumbi 100 by'abantu bamukurikirana ariko kandi dusobore kuyikunda ino ndirimbo tunayikundisha abandi ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo irimwe uburyohe budasanzwe mwiriwe Yeye. Ni sawa umeze neza ninde? Alves turi kumwe na Alvin. Alvin ndakuramukiye. Ndakuramukiye cyane bimeze gute? Bimeze neza. Yes. Sawa. Hari kibazo? Oya. Indirimbo ayumvise. Afaranga bo bameze gute? Hari umuntu. Yashaka kunyiramukirira gusa n'abarari. Hari umuntu Asan. Je ari abantu mpora mbona bakavuga ati Amipo ndagusavye umunsi watumiye nakuzo duha umurongo kuye du telefone akumva yiko guhamagara Alvin muri we icare ku mutima kirururutse nibaze ko abo bantu rahura nabo Yes I know yes asa racha ngondira Alvin ari real kabisa yarugurutse ari ni Alvin ni we allo Oui Alvin umeze gute ninde tuganira Emmanuel Mushimi wamwumvise Alvin muhe mwiriwe mwiriwe cyane bimeze gute Emma ndaryohewe n'ukuri ko kuvugisha umufana wawe nawe amika ndawukunda asante ariko indirimbo wayumvise gute ni sawa n'ukuri uwo ntiyigera ko bitatwata ahubwo nakomereza muteye urakoze cyane yego yes tukemeze reka twakira undi munywanyi ku murongo wa telefone ari nawe wa nyuma 61-10-00 ariko ico tubemereye nuko ino ndirimbo cha tuyibumvisha inchuro zine zikurikirana tuyigirire promotion ihagije 61-10-00 61-10-00 allo Amipo ni sawa cyane ni fofo kuinereka yes fofo Alvin aringa Alvin oui fofo ni sawa bana nukuri ko bana ndashima Allah wewe nanje ndashima expect kabisa merci beaucoup fofo ubawe nawe ubawe mukhada waturiye bana hahiye nukuri hahiye prema kandi kwera ubikora neza indirimbo yewe twahahiye urayizi asa nayo umvise muga kwera yubaho hari n'indirimbo yose twahahiye naka niyo mpamvu ndabivuze nyine inzoga nyinshi abana benshi asa abafana nk'aba babiryosha Alvin kumva ko bakuzi ku ndirimbo ati hahiye asa urazi ikintu tugira dukore Alvin reka tumusimire kuba yaje muri hit connection kuko Alvin kumwumva bama bamwumvise hama ico tugira dukore cha tuvuza ino ndirimbo inshuro zine tuyigirire promotion ihagije ko twayivugije ubwa mbere ariko nubu tuyibumvishe bataye bavuga ati wow indirimbo twayumvise Alvin tugusimire merci beaucoup kabisa kwa manje kumikaze ku isamirizi yanyu Buja FM merci beaucoup mwese abantu mwashoboye kwakura merci beaucoup abantu bose bamukora badukurikirana murakoze cyane ndabashimiye amanongera ndabasaba yuko mushobora kuja kuri YouTube kugira ngo mushobore kuneza imbere kure yuko iyo muteje imbere jewe mwamuteje imbere Burundi muri rusange merci beaucoup Hassan merci beaucoup Amipro Hassan imbere yuko turangiza reka dusome gato buno butumwa